mwe mwamvuga ngo Alvin ngo aririmba nabi ehe siko mwamvuga abantu oya niko bavuga naje ndavyumva namaze kuvyumva nawe uramaze kuvyumva yeah ariko Alvin audience yubatse izina yubatse aha tureke mu muziki gusa no mu bindi bintu byose urya mugabo atigitira hose mm. être un artiste c'est savoir se vendre ni ukumenya kwigurisha Mhm. Alvin arazi kwigurisha none wewe reka nkubaze Alvin uravuze yuko abantu bibaza ko atazi kuririmba ku bwawe wewe umuha ikibanza ca kangahe umuplasahe muri industry ya 257 so Dramati you're welcome karibu cane muri Canada turakurindiriye ya turakurindiranye igishika kugira ngo tuzovibinge indirimbo Madame na nyinshi afise indirimbo mutumire like uvuga ati ebana twebwe n'abasheri like we will take you out. What's good? What's up my people? Welcome to Yaga Tech. Nkuko twabibemereye nukubatamwo vibe. Uno munsi tukaba tugeze muri diaspora. Ubundi bwo bavuga ati diaspora yubahwe. Tukaba duri kumwe n'igisupu kuri kamera za Yaga Tech. Reka tumwakire abaramutse. Welcome to Yaga Tech. Merci beaucoup. Merci. Murakoze cyane. Ego ndishimye kuba ndi kuri platform za Yaga Tech. Thank you. So tubwire Yaga Tech aho muri diaspora aho muherereye bimeze gute murayikwirikirana kuko burya iyo twumvise abantu badukwirikirana biraturyohera so aho mu karere muhagazemwo bimeze gute turabikurikirana kuko default wadukeneye kuko ni media iduha ama update ku bintu byose ku bintu vyerekeye ibiriko bibera mu gihugu cacu c'u Burundi donc rero ego turabikurikirana burya akantu taruzi nuko ngaha dufise abafanzi bakunda diaspora cyane barabakunda baba bashaka ko mubaha ama updates ko muza murabatamu du content so tubwire muri diaspora ubuzima bumeze gute how are you ko tubona ko usa neza freshere nijya nawe what's up akabanga nakahe duhayo makuru en fait moi je me dis ko ahantu hose umuntu aba ageze ni gukora ya muri diaspora turakora cyane turonka akanoti nyine twagakoreye kweri twatigise nyine tugatigita ya turaruha for sure turaruha mugabo ni nk'ahandi hose akazi nyene kamara akazi ya sino ubuzima bugenda neza iyo ugeze ino nyene ubuzima nyene bugenda neza ariko uvuze ati ngo muraruha ndabizi kenshi nk'abakobwa asa neza freshere nk'uko kwawe hari igihe usanga bafise bafise ukundi kuntu bashaka kuvuga ati nta ibintu by'imiruho wapi muri diaspora bimeze gute muri diaspora nta gufyina urumva nta gufyina nyene ubufyinye uca ubusiga ahandi nta byo kuvuga ngo je ngo kubera ngo umeze uku nuku aho uri oblige gukora uri oblige gukura kuko urabona n'abana bo ngaha batangura gukora bafite imyaka 14 ya 14 donc rero uje uri umukobwa akuze w'imyaka 19 imyaka 20 uca uprena exemple kuri aba bana ubusanze ngaho onye nivuga yuko utokwicara ubona abandi bariko barakora urumva ubona abandi kandi amahera nta muntu n'umwe atayakunda uri oblige yo gutigita ya ukarondera ubuzima kandi muri diaspora baba abastore abaji mwese n'ifaranga gusa nta bimwe byo kuvuga ati ngo urumva ngo abantu baduhakeya kubera aribo ni faranga no kwiga
ifaranga no kwiga kuko la plupart du temps tuba tuje ngaha kwiga urumva tuba tuje kwiga kugira ngo turonke un peu plus ubumenyi buri avancé uri umunyeshuri soon. soon. So what you mean soon? When is soon? Soon ni kuvuga jewe by the way sindatangura ariko mu mwaka uza ndatangura nari nihaye akaruhuko imyaka nari nize ni myinshi umaze muri diaspora igihe kingana gute? hafi imyaka ibiri imyaka ibiri izokwira muri January. Nice. Nturasubira mu Burundi kuva ugiye oya mugabo ndibaza ko l'année prochaine no kugenda ni ciza ego. You need to go uhomvye ibintu vyinshi ndabibona n'ibirori n'ibirori gusa n'ikihe kintu uvuga ati iki kintu nsubiye home utaraheza no guheza ivyo kurya ndakumbuye igitoke erega en fait le goût y'ibintu vyo ngaha si cyo kimwe na le goût y'ibintu vya hariya mu Burundi. Ngaha ibintu vyo ngaha ni ibintu biteye inshinge premièrement parce que baba bariko basigana n'umwanya w'amasaison et tout donc hari ibyo banjecta hari ibitari imfungurwa zitari naturel hari imfungurwa zitari naturel ce qui fait que rero kenshi baratera inshinge ibintu n'iki tuza niyo mpamvu muzobona abantu bavyibushe bagize iki la plupart du temps aba ari ibyo kubera ko indya zacu vraiment zo ngaha ntako ziri donc rero ico nkumbuye mu Burundi cane ni ivyo kurya ma brochette ni iki tuza kagufi kamwe si kamwe tubwira uravuze ati ebana aje ngiye mu Burundi ikirori ubu ushatse kuvuga iki? Ikirori mbashatse kuvuga vibe yo mu Burundi gusohoka gusohoka gucilinga n'abagenzi tu nihe hantu wowe ubona ati hari fresh gusohokera ahantu misinga cyane? je kera ega je sinasohoka cane by the way nasohoka kuma occasion et tout hari ikintu muga uko biri kose uba hariho ahantu buvuga ati kweri I miss this place bon hose na restaurant okay maybe ntiwaja maybe nko muri Crystal sinaja muri Crystal mugabo naraja muri Sky Star naraja hehe handi ahantu hari amakaraoke surtout je niho nakunda kuja kwa nakunda karaoke sana narakunda irya vibe ya vendredi samedi ukuntu usanga abantu bariko baratamba muri karaoke n'iki baryohewe baryohewe genre je ça me faisait fort plaisir je sinigeze nkunda kuja mu maboîte kubera ko premièrement le fait yo guhunyurana ndanka numva yuko ndiko nditufa mugabo nka Sky Star pardon genre hari muri c'était à l'air libre genre hari hanze bararirimba mukaririmbana genre you know kandi wewe ukunda gutamba ndabikunda gutamba ni vyiza ariko ntavyonzi ariko ndabikunda abantu bakunda gutamba usanga bari happy ndabikunda ndakunda indirimbo ndakunda gutamba surtout y'indirimbo indyohera nezita mugabo ikibazo cane nuko ukunda gutamba like harimwo abatamba nk'abatamba nka birya vy'amayaya hariho abatamba ibi vya vyose that's nice izo vibe nizo tuba dushaka
nizo tuba dushaka nizo twikundira ariko ntamba ndi jenyene Jesus ngeze mu bantu marayika ni marayika ariko bozana amakamera ngaha muhira bakaraba ukuntu ndi jenyene nyene mba ndiko ndatamba n'iki ubwo reka one day tuzobatamo twesara amakamera ahantu oya reka izo ngorane so kandi hiyo muri diaspora murafise n'abastar sinzi ko ari abastar sinzi ko twobita just aba artists ariko kenshi aba artists baba diaspora usanga badakunda guhitinga uramwumva ngo yasohoye ururirimbo akagenda nko mu Burundi ukabona arakoze nka collabo but ukabona barazimye. Why do you think aba artists baba diaspora badakunda guhitinga kandi bafise amafaranga? Reka ndakubwire urabona iyo utari kuri terrain ngo ikintu ngo ucikorere ikintu ucikurikiranire nawe haba amahera barya promoters n'ibiki bazokuvuza ku wa mbere akuvuze ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane bizaba bihetse urumva wibaza kubera bareka guhitinga kubera batari kuri terrain? You think so? kuko cyangwa ntibazi kuririmba nta yindi explication umuntu ntazi kuririmba gute umuntu talent talent umuntu abasanzwe ayifise none Kelly Tawonere ntaririmba kandi murabona muja kuziraba murabona muja kuziraba oya Kelly aririmba neza sawa mbwira umudiaspora ubona arusha ko hari abavuga ngo aririmba nabi inde oya reka ivyo tubireke hariho n'abigeze n'abartiste bagenzi we bigeze kumubwira ngo yango hagarika ivyo bintu urumva ngo hagarika ivyo bintu talent ni talent umuntu yumvise ashaka kuja mu kintu akumva nk'ubu nka jewe kera naragira amaslam urumva jewe vyanje muko nyene naravyutse umunsi umwe ndavuga ati numva ashaka kwandika. Okay, so warakora amaslamu ukaya performinga nko muri ufise audience? Really? Kuri Facebook nivyo natanguye ngira naragira n'ama live tous les samedis. Aho aheze igihe kingana gute? Hari muri 2022 je crois 2021. Dutemo slamu twumva. Oya reka Jesus. Oya reka uyu nakwamye. Oya wapi? Oya gerageza yo ngari mukunyitse dutema akantu wibuka basi gatoya. Oya reka kwanza ndabivugiye nzobategurira nziza nce ndayipubliye. Okay, you promise? Ndabiheruka kera kandi ndakumbuye kwibutsa kwandika nzobikora. So ndiko ndakubwira ikintu uciyumvamo ukumva vraiment ko uwo uri capable yo kugikora uragikora. Ega être artiste nta kujuja umuntu ngo ntushoboye ngo utazi ikintu umuntu ukuntu camuvyutsemo n'iki arabikora mugo ugasanga nyene nk'uko uriko urabivuga ati maybe wowe ukumva ko batabizi ariko bobo bakumva ko barenze urumva. Donc nta guca intege umuntu ega a force yo gupratika ikintu niko ugenda urakimenya urumva. Ivyo kandi ufite kuririmba jewe ko ndabitahura si ngoma ngo unabizi cyane. Kuririmba bisaba ari ukuntu umuntu agira amaraso akunzwe yamenya kuririmba atabimenya ugasanga ivyo yakoze biraryoshe. Reka ndaguhe n'akarorero kari hafi. Mwe mwavuga ngo Alvin ngo aririmba nabi siko mwamvuga abantu kamavuga naje ndavyumva namaze kuvyumva. Nawe uramaze kuvyumva? Ariko Alvin audience yubatse izina yubatse tureke mu muziki gusa no mu bindi bintu byose ujya mugabo atigitira hose urumva.
ibintu yubatse tellement que indirimbo yiwe naho aba yaririmbye nabi nk'uko mubivuga muraja kuyiraba barayikorera ama challenge ndabeshe donc barakora ama challenge ya donc ndiko ndakubwira être un artiste c'est savoir se vendre ni ukumenya kwigurisha Alvin arazi kwigurisha none wewe reka nkubaze Alvin uravuze yuko abantu bibaza ko atazi kuririmba ku bwawe wewe umuha ikibanza ca kangahe umuplasahe muri industry ya 257 jewe ico kibazo ndacishura kubera ko c'est un artiste ok araduha ibintu je ndakora n'ama challenge ku ndirimbo ziwe n'amaparti yiwe aba yariremvyeko donc ndinze nkora challenge ku ndirimbo yiwe seko ndamwemera seko nemera ivyo akora donc rero urumva ego ndemera talent yiwe hariho ama criticism ku baririmvyi bo muri 257 music industry avuga yuko abaririmvyi bamwe bo muri 257 baja mu muziki atari uko bawukunze ariko kugira ngo bamenyekane bironkere amaviza yo kuja hanze maybe hagire nk'aba baby utu baby tubabona tukabakunda hama tukabatamwo kugira ngo tukabatwara muri diaspora wewe what do you think viza yo kuja hanze erega utanguye ntuca ugira intuze ntuca usimbira ko ngugende hanze tanguye kubaka izina burya nasanze atari ikintu coroshe ça peut prendre des années none wumva but yawe gusa yoba yo kuja hanze n'imyaka biba vyafashe turabizi yuko amafaranga asigaye muri diaspora ariko namwe aba diaspora tukaba tubona mudasupportinga abaririmbyi banyu bo muri 257 kubera iki mudatanga umu artiste ashobora gusohora indirimbo support yawe ikaba yo kumukorera challenge urumva vu que ubu uri muri diaspora ntihabura abantu 4 5 6 bagukurikirana mu bana muri diaspora bakamenya iyo ndirimbo bakaja kuri maybe kuri YouTube kuyiraba parce que bayumvise bayibonye kuri wewe right so je crois pas ko hariho support yoza irenga yuko umufana gukorera challenge hama akabishirako hama uwundi akaja gucekinga kuri YouTube canke ku yandi ma platform yose urumva kuko ndaguhe exemple je ndafise abagenzi ngaha anye nk'indirimbo nshasha isohotse je la plupart du temps kubera ko ndakurikirana cane umuziki w'Uburundi n'iki tusa indirimbo isohotse hari n'igihe bataba banayizi n'iki tusa jewe nkaca ngenda nkakora iyo challenge nkaca ndayiposta naho noyiposta kuri WhatsApp gusa okay ndayipostinze kuri WhatsApp iyo ndirimbo ni yande iyo ndirimbo ni yande ntibura nk'abantu nka 4 canke 5 canke 6 babayino kubera ko si twese tuguma twiinforma kubera bivanye n'ubuzi bivanye n'ubuzima umuntu aba abayemo n'iki mugabo ndaronka nk'abantu nka 5 6 10 bambaza ati uyu muziki ni wande urumva nkabwira ahubwo nkatera ko ndanamurungikira na link hariho promotion isumbiye hariho support isumbiye okay en fait hariho gusupportinga mu buryo bwa promotion hariho n'ubundi buvuga ati ebana je ngira ndakwisinya yego so none like reka ngaruke kuri ico nyene ikintu mpashaka kugusatira ko niki Nje turabona nk'iyo twumvise ngo hariho nka management usanga ari aba diaspora baba type muga nta bakobwa turigira tubona bakora ama projet baba diaspora ico kintu ntitwigira tukibona bimeze gute mwipanze gute nibaza ko muri kino gihe nta bintu bikora abahungu gusa nta bintu bikora abakobwa gusa right so I think yuko bivana n'uburyo bw'umuntu bivana n'uko umuntu abayeho n'iki tusa
kandi What do you mean? What do ya you des mean? fois What do you mean ngo uburyo ni ukuvuga yuko nta buryo bafise cyane. non si ukuvuga ngo nta buryo bafise bivana Mm. n'amaperspective y'abantu hari abantu bavuga ati je sinokwinvestisa mu muntu erega harya umuziki ni ubona ko ukuzaniye ikintu après ngira ngo imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 Bro, eh urabona nk'ubu nka mwebwe mugiye mu Burundi ego ni gutyo usanga muriko murapapura abagabo b'abandi. kareka Nka wowe ubona utoteza uruhagarara kuri bata. kuri bata oya none bata mbega mbe noba ndiko ndondera yiko je noba nje vyo kurya nabura kuja mu buyenzi kuja kurondera ama mbe bayita gute ndavyibagiye kuja kurya umuceri w'ipirawu Amapirawo. Ariko no mu reka Buyenzi hariyo abagabo. none hose ntihariyo abagabo no ngaha hariyo abagabo none nteje Ah, n'uruhagarara ngaha muri Canada ubwo wasanga uteje uruhagarara reka mbwira ivyo tubwire. oya ivyo reka tubireke Mbe kwanza like kubera iki mm, abademo b'aba diaspora yeah. bakunda kugenda kurondera abagabo mu Burundi ariko ugasanga abatipe bo bigumira muri diaspora bakarondera abagore muri diaspora nyene. Bivana n'amaperspective y'umuntu I think bivana n'uko umuntu ababona ibiki ababona ibintu nk'ibiki ubuzima bwiwe ubuzima bwe akabwizera ku mutipe ari mu Burundi. ego mugabo je nibaza ko ari na perte de temps by the way Perte do je nibaza ko umuntu ariko atakaza umwanya ugenda kurondera umuntu umutipe mugabo simvuze hari ababibayemo kandi bakabibamwo neza mm, mugabo wapi abo mu Burundi baba bashaka inoti gusa tuvuge yashanye ukuri ariko hari umuntu ari mu Burundi yoronka umu diaspora ntamukunde ego urumva amafaranga abakenewe urumva haba harimo vyinshi like you know which is nice. bivana n'umuntu nkuko nakubwiye je ngaho ni pas de commentaire bivana n'umuntu we ni muri diaspora none noja guhiga mu Burundi miga yiki yeah mbaye ino oh, nice. I hope this is gonna be a banger as our first time to record interviews this way. Hopefully it's gonna be a banger. Other than that, nakaye kajambo kanyuma wabwira aba fans imbere yuko turangiza. bayagateke so bandanye bakurikirana yagateke kuko ni media iduha amakuru ku munsi dushira update ku munsi donc babandanye bayikurikirana cane gose biyabona surtout barayikinga bapartaja kandi mukora igikorwa ciza cane. Okay, thank you. Gusa nsubiye inyuma gatoya nshaka kumera ubutumwa Dramati agiye kuza Canada. So Dramati, you're welcome. Karibu cane muri Canada. Turakurindiriye. Turakurindiranye igishika kugira ngo tuzovibinge indirimbo Madame na nyinshi indirimbo nyinshi. Mutumire like uvuga ati ebana twebwe n'abasheri like we will take you out. Gusangira like you know dinner. N'abasheri bawe like come on reka uzi igituma ivyo ndabivuze je no kwishima gusangira naye avuga ati okay reka tugende tuje out tuze gusangira duchili oya naje kwanza tonze kuririmba hariya ahantu bamutumiye kwanza zano ngaha Montréal azoja na Ottawa azogira tour du Canada vraiment à ce que j'ai vu donc en t'attend n'igishika ceshi tuvibinge ko n'umurundi wacu n'umunyamuziki wacu donc vraiment yora abantu nukuri ntagire ubwoba abantu bazoba bahari I'm sure
abantu bazoba bahari kuko abarundi turakunda vibe, kuko abarundi turakunda kuryoherwa, kandi abarundi turakunda iby'iwacu. Yeah. Nice. So karibu cane. Yeah, kandi turishima ku ntambwe umuziki wacu uriko uratera. Yeah. Yeah. So Uratera imbere. waraguze itike? Non, mais je vais le faire. Itike yanje nzoyigura. Uzoyipostinga tuyibona pane ibintu byo kuduhenda ngo nzogura itike. Nzoyipostinga ntimugire ikibazo, nukuri. Exactly, hama muzomufate neza azotubwira ati it was a vibe. Yeah, for sure tuzomufata neza ngaha ntitunegisha abantu. Okay. Hama sawa, merci sana. Hama mubandanye mukora subscribe, comment, shares. We love you guys kandi abari vibe. Thank you. Yeah. Thank you. Merci beaucoup.